tuburamutse twongere tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV namwe mwese mudahisha kurana ibiganiro bica kuri TV yacu ariyo yanyu. Uyu munsi tugeze ku munsi w'amajana 413 w'intambara y'Ubu Russia na Ukraine kuva ibitero bitangujwe kwigenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2022. Tugiye kurabira hamwe rero ku bigenda bivugwa na cyane kuri ino ntambara. Volodymyr Zelensky arasaba ashimitse ibihugu n'abategetsi b'amahanga kugira ico bakoze nyuma ya video yagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi y'umusirikare wa Ukraine acibwa umutwe. Impapuro zibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya kuvugisha benshi. Turaja kurabira hamwe ku bigenda bivugwa haba ku ruhande rw'Uburusiya ico zino mpapuro zigenda zivuga, haba ku ruhande rwa Ukraine ndetse haba no ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho biyemeje gufata ingingo. Ariko igihugu ca Ukraine coco kibona yuko kitaguye gusamazwa na zino mpapuro. Naho Yevgeny Prigozhin asanzwe umuyobozi wa Wagner arabandanya kwemeza gutera intambwe igaragara mu gisagara ca Bakhmut nyuma yuko hafashwe biro y'umuji. Hari n'ayandi makuru twaguteguriye, niyo mpamvu tugusaba tukakubwira ati ikaze. Utaragira subscribe kuri channel YouTube yacu nakanya keza ko kubikora, uja ngaho munsi urabona ahantu handitse sabone canke subscribe ugafyondaho, hanyuma ukemeza ugakengera kugira ngo amakuru atandukanye uzozura yaronkera kugihe. Volodymyr Zelensky yahagurutse yiyamiriza ibikorwa vy'igisirikare c'Uburusiya ndetse asaba abatuye isi na cyane indongozi kugira ico bakoze bagatera ivyatsi inyuma ya video yagaragaye aho umusirikare wa Ukraine ahubwo si umwe ahubwo ni babiri bacibwa umutwe. Video yagaragaye kuri uyu wa gatatu yerekana abasirikare ba Ukraine bajyanye imbere y'umuduga w'igifaru casambuwe na za rocket. Hari ijwi riva inyuma rivuga riti babishe, ati hari uwaje kuri bo abakata amazosi. Iyindi video yagaragaye ndetse abanyamakuru bavuga ko ishobora kuba yafashwe mu mwaka uheze, yerekana umwe mu basirikare b'Uburusiya afise imbugita akurako izosi umusirikare wa Ukraine nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru The Guardian. Ariko kino kinyamakuru ndetse n'abanyamakuru bavyanditse bemeza yuko badashobora kwemeza zino video nyuma yuko ubuhinga bwo guhindagura ibintu bwitwa artificial intelligence bugize imisi twaje. Naho Kremere yashikirije ko bibabaje cyane, gusa ntiyigeze yemera yuko ino video koko ari iyo ukuri canke iri authentique. Naho muri Bakhmut, Yevgeny Prigozhin umuyobozi wa Wagner yemeza yuko kugeza ubu igisirikare ciwe gikontorora canke kigenzura ibice 80% by'umuji wa Bakhmut nyuma yuko hafashwe biro y'umuji kuwa Mungu w'indwi yahera nk'uko vyemezwa. Bakhmut isanzwe ari umuji wa Donetsk. Iperereza ry'Ubwongereza naryo ryemeza ko kuri ubu ingabo z'Abarusiya zimaze gutera intambwe igaragara hafi ibirometero 200 muri Ukraine, aha muri Donetsk, muri Marinka na cyane muri Marinka. Naho Institute Study of War ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza yuko ingabo za Wagner koko ziriko ziratera intambwe zigaragara muri Bakhmut. Kubiperereza rero y'Ubwongereza ngo Marinka na Avdiivka abandanya kuba ingwano imwe y'injana muntu kuva mu mwaka w'2014. Bino bisagara rero ko ari bibiri bikaba byarasambuwe mu buryo bugaragara. Tukiri aha muri Donetsk, Colonel General Alexander Sirski arongoye ingabo zigwanira ku butaka za Ukraine yemeza ko ingabo z'Uburusiya zigwana zisambura buri kamwe kose nk'uko zabikoze muri Syria. Ati umwasi akoresha taktike zo gusambura buri kimwe nk'uko babikoze muri Syria, batera za misile ku nyubakwa ndetse na za position
z'abagwanyi bacu bagasambura buri kimwe. Naho iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryagabishije mu mpapuro zakwiragijwe mu ndwi iheze biciye kuri Telegram, Discord ndetse na Twitter ko ibitero vyo kwigaranzura umwasi vya Ukraine ku ngabo z'Uburusiya ko bidashobora kutagenda neza bitumwe nuko batazoronka ingabo ndetse n'ibigwanisho bikwiye vyo guhangana n'ibitero vy'Uburusiya spring counter offensive canke ibitero vyo muri Prenta. Izi mpapuro nyene zibanga zimenyesha ko Ubwongereza bwarungitse ingabo za Special Force zishika 50 muri Ukraine ndetse ko hafi kimwe ca kabiri c'izo ngabo za Special Force arizo mu bihugu vyo mu burengero aho zashitse mu kwezi kwa kabiri ndetse no kwa gatatu zivuye mu Bwongereza. Nkuko zino mpapuro nyene zibandanya zivyerekana nkuko kandi vyandikwa na The Guardian ngo ntawuzi ico zino ngabo zigamije. Imbere yuko tuja kuvyo Uburusiya na Amerika bitangaza kuri zino mpapuro zibanga nuko Ukraine yemeza ko inyuma yuko zino mpapuro zibanga zigiye hanze ataco bizohindura namba ku mikenyuro y'urugamba. Michael Podolyak asanzwe ari umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeje ko amayeri ya Ukraine yateguye atazohinduka ariko tactique zizohinduka. Hari strategy twateguye ntizizohinduka gusa uko tuzokora operation na tactique zitegezo guhinduka bivanye nuko ku rugamba ruzoba rumeze yaba kwiperezwa n'amakuru azoba yatororokanijwe. Oleksiy Danilov umunyamabanga mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Ukraine nawe yagize icyo avuga nyuma y'izi mpapuro ati turiko twitegura dufise ihangiro dukeneye gushikako ivyiyumviro biva hariya na hariya ntibidusamaza na gato. Abazi amakuru y'urugamba nyezina barazwi kandi bari kurushi kandi amakuru y'ibanga ararinzwe cyane. Umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Ukraine Podolyak nyene yemeza ko ubu Ukraine ikeneye ibigwanisho rutura aho guhora batunze amaso ku nyandiko zibanga zatanzwe aha na hariya. Yandika kuri Twitter yagize ati ntidukeneye gutunga amaso buri gihe kuri document zasizwe aha na hariya zibanga, dukeneye ibigwanisho vya long range weapons kugira dusangagure ingabo z'Uburusiya iyaba tworonse akanya twokwihweje uko ingabo z'Uburusiya zisambuka. Bimeze uko mu gihe impapuro zibanga nyene zisanzwe zemeza yuko igihugu ca Serbia kigiye gufasha igihugu ca Ukraine. Igihugu ca Serbia rero ni igihugu gisanzwe gifitanye imigenderanire idasanzwe n'Uburusiya. Biruko kandi mu gihe zino mpapuro zibanga zemeza yuko igihugu ca Egypt zari ziteguye guha mu ibanga za rokete ndetse n'ibigwanisho vy'urugamba Uburusiya mu gutinya ibihano vy'uburengera izuba canke vy'uburayi nk'uko inyandiko yo kuwa 17 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2023 zavyemeza. Gusa ibi guverinoma yafata RCC yavyamiriye kure ndetse yemeza yuko bino atari vyo. Lloyd Austin umunyamabanga mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi Pentagon we yemeza ko iperereza ryatanguye ku muntu n'imvo yatumye zino nyandiko zija ahagaragara. Ati tuzokomeza duperereza akantu kamwe kandi kugeza tumenye isoko ry'aya makuru n'impamvu yagiye hanze. Naho Sergei Labkov aganira n'ikinyamakuru Russian News ngo izi mpapuro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibanga ntabwo ziteze namba gusamaza ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine. Uyu mudepite mu bushikiranganje bw'imigenderanire agira ati ni vyiza ko tugenzura neza izi mpapuro, bishobora gusanga ari fake canke naho ari impapuro zashizwe hanze kugira ngo zisamaze abantu bacu ntidubashe gushika kwihangiro. Ati it's like interpretation leak
aganira n'umunyamakuru wa Wall Street aganira ku munyamakuru wa Wall Street Journal, Bakov yemeje ko igihugu cy'Uburusiya kitazokwigera na rimwe cemera abavogera igihugu cyabo. Ati ntituzokwigera namba duha akanya uvogera ubutaka bwacu. Bishoboka ko hari ivyo yiyemeje akiri i Washington, ariko twebwe tuzokora turaba amategeko yacu nibi tugenga. Ivan Gershkovich yafunzwe mu minsi iheze azira kunekera ikindi gihugu atari kindi ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarimyi bo mu bihugu vya Buraya batanguye gukwira amabarabara biyamiriza ingano za Ukraine kubera yuko ingano zabo zisanzwe zibura abazigura ku masoko bitewe nuko ingano za Ukraine zinjira mu gihugu atamakori zirishe. Ibi vyatumye rero umushikiranganje w'uburimyi muri Pologne atanga imihoho. Naho Uburusiya bwaraye bwemeje kuri wa kabiri itegeko ryo gutuma ko ingabo ku rugamba hifashishijwe ubuhinga busanzwe bitwa electronic. Iyi ngingo yemejwe n'amashinga amateka Duma yaje nyuma yaho inama y'umutekano yari yakoranye. Mu gihe rero no tegeko ryokora mu karyemejwe n'umukuru w'igihugu Vladimir Putin, bishoboka yuko buri muntu wese azotumwa ko hanyuma ntiyitabe ngo agende ku rugamba azoca atakaza amategeko amwe n'ayandi ndetse no gusohoka igihugu birimo. Naho inama mpuzamakungu ya ONU yemeza yuko abasivili bashika 8,490 aribo basezeye isi kuva ibitero by'Uburusiya bitanguye muri Ukraine. Naho abamaze kuba bakomereka n'ababarirwa mu bihumbi 14,244. Iyo ni raporo yo kugeza ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023. Muri abo 8,490 3,900 ngo boba bapfiriye muri Donetsk na Luhansk, ariko kandi ngo bino bitegiri bishobora kuba byagabanuka canke bikarenga bitewe nuko uburere bugenzurwa n'ingabo z'Uburusiya zafashe bitemewe yuko bukorerayo. Reka tubashimire, mugire subscribe, share, like, comment, mwubahwe aho muri mukomere.